Wenye kazi ukiwa wenye kazi ukiwa maana ya mwisho kaulu ziburezi
amashyi. Yesu nashimwe. Muko sawa? Umeteleza. Jambo ry'Imana. Neno la Mungu. No munsi ryatugiriye neza. Leo limetutendea vizuri. Uko ku isabato ryatugiriye neza. Nasikia kama sabato imetutendea Uko vizuri. Yesu yose yamatugirira neza. Hizi siku yote inatutendea vema. Reka tubanze twakire ya miryango. Acha tupokee ile jamii Kugira bashike ngaho imbere. ili wakaribie hapa mbele. Noneho tubakire nyakubakira. Tuwapokee kwa kuwapokea sasa. Baba na mchungaji kule n'urubyaro rwabo na watoto wao kugira ishengero tubakire. ili kanisa tuwapokee. Tuwapokee. Abaririmbyi bacu b'indirimbo gato. Waimbaji wetu walitokea. Amashyi menshi barikora. Amashyi menshi barikora. Amashyi menshi barikora. Amashyi menshi. Ishengero. Kanisa. Murabanezerewe. Na wafurahie. Kasi nyakubahwa. Murisanze mukozi w'Imana. Murisanze ngari ku musozi w'Imana. Hapa ni mlima wa Mungu. Ntabwo ari mw'idini. Sio dini. Mw'idini bararusha. Dini wanachoka. Mw'idini barababaye. Dini wanaumia. Turanezerewe no kubakira ishengero muvuye hasi. Tunafurahi kwa kuwapokea kanisa tukiwa wima. Ishengero muvuye hasi. Kanisa tukisimama. Ya kaze muririmbi. Karibu muimbaji. Uchape. Mwihangane. Mvumilie. Aho tugiye kubakira. Mahali tunaenda kuwapokea. Birashika natwe tukaba tutari bwakwakira. Inawezekana na wewe tukakuwa tuja kupokea. Nakanya ko kuca unyaruka ngaho. Muda wako unafikiri unapiga hatua hapa mbele. Reka turabanza duhereze. Tutaanzia hapa. Aserukiye umuryango. Akikamilisha familia yake. Asubira baramutse. Aongeze tena wasalimu. Kugira noneho ili tuce turirimbana indirimbo ya 16. alafu tuimbe nyimbo ya 16. Aserukiye umuryango kazi. Haleluya, shimwe ry'Imana. Ngo aratwakiriye kandi natwe turishimye rwose ubona turi imbere yayo. Tugomba mwongere mudutukize amashyi dushime Imana. Twavuze ngaha ngo si mw'idini ngo ni ku musozi Nayoti. Uwo musozi rero twifuza ko uzoba umusozi utemba neza, umusozi w'ibyiza, umusozi uvuga neza. Nifuza ko nko mu mwaka uza tuzoba twagutse, iyo barabara twaciye leta iri barabara hariya n'urushengero rwawe n'abandi bakuru gusa neza, murateye igomwe. Ufashe ngaha narumvise ndahiyumvisamo cyane. Nagira ndababwire ikintu madamu ntaye namubwiye. Nshitse ngaha nje kuhaba ukuntu abantu banyakiriye, natanguye gukwepa ku kazi, madamu akabona nguma ngaha. None we uguma ngaha kuja ku kazi. Abantu ngaha baranyakiriye cyane, ndabona tumaze turamana kuyaga, narakunze cyane. N'abana banje barakunze cyane. Mura twakuye byinshi, twakuye uburaro, twakuye inshuti, twakuye Imana, twakuye n'ishengero. Murumva kanyeza cyane. Sinajya umuryango rero ndakengurutse. Nukuri ku bunani buheze umukozi w'Imana tubana hariya ku rushengero yari yaratubwiye ati uwo mwaka mugiye kubona bishasha, mugiye kubona bishasha, mugiye kungururirwa, mugiye kubona ibyo mutari bwabone. Nukuri uwo mwaka nawugize umugisha mwinshi cyane. umwaka nyine mu mwaka unyine mu 2024 tuba utanguye
bimaze kuronkamo ibintu bibiri birenze cyane. Bwa mbere naraburonsemo ikibono ikibona ngaha, ikibono n'ikimana yabishumbujije. Hari ikindi twaheruka kubura aho twari twashimye kugenda kuba mugabo twabananije tukaba kubera tutadukundiye, twazogaragara twese umuryango wose muri Imana yarakinze, turacari bazima, byose ni Imana yabikoze. Hama ikindi gitangaza novuga cambaye ko sinishimiye muga ndumva byamaye motora minsi yose ko hamutubona ngaha twari tumaze kurimuka itoro zingana, tumaze kurimuka itoro 8. Abana bakaguma babaza none papa ko tugombaza meza mugabo atari wacu bizongera. Haragera igihe hari ku munsi wa gatanu ndavyibuka, nari mvuye ku kazi, muri ku kazi nari mfise urugendo rw'akazi. Ibyo bya mbere nari indege, hari ku munsi wa gatanu barambwira bati burya umwana ko nabwo nuri indege, bya mbere nuri mu ndege byari bigoye cyane. Hama naho nataha nsanga umwana Britani namubaha cyane, ndibaza neza niyo atahinduka, niyo ataye kugira inshingano n'ababyeyi gatwa umukozi w'Imana. Yambwiye ngo papa ngwerega ndagomba mu nzu yacu ko turakora muri ko nagira keze ko twubaka inzu yacu muzoterera tukamugira keze ko muzogira amahangara. Yaronje nafise mu 6 ndabona mukabara abikoze ubwo twabona ibyatworoheye tuba buryo bwaheba mukama carabikora ndara mu rugendo rumbera ruzima. Uvuye mu rugendo no twaciye tuza kugura nagenda yabwire ko ibyo kugura no kuhaba bitatwaye ikiringo c'amezi 3. Ibyo mufanye tubishimira Imana. Rero jewe harageze igihe ndumva ndahurira mu gukenguruka no mu gushima. Murazi ahantu hashasha ni hana tugoye, twaje dufise n'ibigora ngo abana biga kure. Barambwira bati turinde tuguma twari beza umwaka w'ishure, abana baratubwira toya oya tuguma mu nzu dupfanze twarenze iwacu, tuzoza turagenda ijoro dushoboye tugenda ijoro mugabo turi iwacu. Rero Imana ishimwe turi iwacu hafi yo kuzina yote ikigo kiri Imana, dushimira Imana. Niyo twabona tugira tuhabe neza nyene tuzotumira ishengero, dutumire n'ababanyi badufashe gukenguruka Imana izo gahunda zose. Akagomba mbere ngomba gusaba umukozi w'Imana ngaha nuko twari yo kumwana wacu azoheza agiye hariya, nagomba ishengero mumusabire umwungere aza agaheza agiye ngaha zobe n'akazi ko gusangira agafana k'uwo munsi. Dufite byinshi tuvuga, dufite byinshi mbona tuzokora kandi tuzokorana. Ikindi kintu canezereye cane kuruta ibindi, babana b'imfuvyi baririmbira ngaha, barya abana bankoze ku mutima cane. Nabonye n'abana b'inguvu ishaka tuzoraba abana ndasifise Claudine umushikanje ko nanje umugito Claudine numva byose byagumye injyanamo mu kwezi batanguye ishure mu kwezi kw'icenda tuzosabikanye tuzishobora tubemereye tuzoba bifise bongereza kugira ngo abana Imana izobakomeze mu bumenyi no mu Mana. Hama mu bananye musengera ndafise izindi promesse, niyo byagenda neza tuzotera n'ishengero tere n'abandi kaza turafashanya kunyene. Uzokonka icaza kumbaza abona ashoboye nzogikora kandi nzovugira hejuru sinzomwarazi nakabona mbuze nanjye ntazagenda aridoga tuwana yanyene bo. Rero numva two kuma tuyaga umwanya ni muto, ni ekipe y'umuryango igira ivugi
unyihangane tuyaga tugiye kuba bamwe gusangira ibikorwa ishengero n'ibikorwa by'amaboko ko murazi neza ko Imana izagira iby'amaboko y'umuntu yakoze ibyo ndabifurije hagire imisozi yo kubima tubime ndabifurije kuzimbura amaboroye ndabifurije kunguka mu izina rya Yesu Kristo. Ashimwe cyane. Ego nanje ku muryango ku izina ry'umuryango kuko umupapa wo mu rugo nababwiye yuko Imana yamukunze rwose maze iramwiyegereza kuko yarangije neza n'umukozi wayo ndazi yuko ibikorwa yakoreye mu isi ko byamuherekeje. Rero nk'umuryango ukoze rukira uyu muryango w'aba bana umwana wacu wa mbere n'uyu uwa kabiri n'uyu yarageze mu mwaka w'indwi uyu yari yakoze konkuru yo muri 9 arananirwa acaricara uwa gatatu mukurikira yari uwa kane uwa gatanu uyu akaba yarasanzwe ari mubyara wagira umuntu bizabwiye ngo ni papa mdogo wiwe nuko uyu namureze twamureze ari umwana muto kurenda ageze iki gihe n'ubu nkimufite. Amen. Kandi nawe ni imfubyi papa wiwe yavukana na mama nca ndamutora maze kuba ku rugo ndamurera. Amen. Ariyo mpamvu nshimye numvise nanjye Imana iriko yitwararika za mfubyi zanje nukubwo nanjye ibikorwa byo gukora ibikorwa nk'ibi nanjye nabikora. Amen. Rero ndashimiye umubyeyi wacu yatwakiriye Imana iguhezagire cyane shishikare kukwagura ishimira n'ishengero ryatwakiriye. Amen. Hama ikindi nagomba gusaba ishengero mutube hafi mutwerekeze kuko turi abageni turi bashasha mutwereke umwongo uhuma n'udahuma. Nitwagenda nabi mudukebure kwagwaruka nigwagenda nabi murukebure munadusengere. Amen. Murazo ubupfakazi buragoye sibyo kuvuga cyane birebire birakomeye cyane mu bana batanu nk'aba ndagahanga kamwe uyu nyene mubona. Amen. Rero mutube hafi kandi ikindi twabasaba ibikorwa uko bizoba biri kose tuzobifashanya. Amen. Uko tuzoba dushoboye tuzobikora kuko naho twari hariya twarakora ibikorwa by'Imana. Uko tuzoba dushoboye nimba ari mu buryo bw'ingufu tuzokora uko Imana izoturongora tuzofashanya kandi tuzogamburukira abavyeyi b'ishengero kandi namwe tuzobagamburukira. Amen. Nuko turabashimiye kubw'urukundo twababonyemo. Amen. Ariko ibyamwa byacu twama bizobonekera ku mugaragaro. Rero mumfashe kunsengera mumbe hafi mu buryo ndetse uyu muryango nanjye mumfashe kubarera nabi wanyu mubabe hafi ntazogwaza nkabatera kabo mumfashe. Ego nuko ndabashimiye cyane kandi tuzobana namwe umwami abaheza. ishengero ryose ryagurutse tugiye gushimira Imana aho matuce dusenga aho tugiye kwatura umugisha kuri abo bakozi b'Imana n'urubyaro rwabo munsi w'indirimbo ya 16 abera banezerewe aho twishimye iyo tugiye kubaturiza. Oh,
urakoze databuja, urakoze k'ibirenge, turagukengurukiye ku bikorwa byawe wakoze, turagukengurukiye kuri iyi miryango databuja uzanye ku musozi wawe. None turavuze ati ibibondo byabo bihe umugisha, n'aba babyeyi ubaha umugisha, ubarinde kugwaragurika, ubarinde databuja icobanyaga umunezero, ariko mu byo barimo byose mwami babe hafi, mu bikorwa byabo babe hafi databuja. Urakoze ndetse n'ishengero ryose databuja rigirire neza. Urakoze ku byo wadukoreye guhera mu gitondo gushika muri ino saha. Urakoze ku bakozi wakoresheje, turagukengurukiye databuja.